Zaba umwana mutore basi ariko rarira umwana mutore umwana ariko rarira basi mwonse please ndagusavye. Ungekuna biya kama una maziwa ungenipatia amesamani. Umviriza basi vuga basi icyo ushaka basi je ndagukorera. Nose nakubwiye vuga icyo ushaka basi. Umwana hore. Utayera umwana. Nimba ubona ko umufasha. Basi none je nzomwonsiki man. Nzomwonsiki umwana. Ariko apona ufashe nje nshaka ko tugira mariage tubane. Ndagusavye. None je anti basi mvugira basi je nzomwonsa gute. Nta bisusa fiswe. Ivyo wazanye nga umva ari wamuzanyandire kugira kuvugira. Tora kwanza umwana. Ega kwanza none ushaka kumara amaza mu bantu none. Shika metu. Umwana murasa mani. Asize mama yo. Brother, mwanza anaenda. Shh, nibiki. Bro. Yo. Kusanga kana mani nta naho mwankiriye umwana ko yeye. Kandi ngiye kubishira mu ndirimbo yanje ngeje mubi. Ana maraso yanje sino yihakana. STV, every story matters. STV fans muraho mumeze fresh turi mu gitondo cy'uyundi munsi kandi then jewe ndago kweli ariko nico tubereyeho kugira ngo dufashanye ugwaruka murazi dufise ngo amaraso yashushe niko abavyeyi bakunze kutogera ariyo mpamvu nasubiye guhura n'ikindi gisanga cy'undi mudada sindamenye ivyiwe ariko nje kubonana nawe nkuko rero nabibemereye cyangwa nkuko ndabibakorera turagerageza gufashanya mu buzima busanzwe kugira ngo ibintu bigende neza yambwiye ikibazo afise sinshatse kukivuga uyu mwanya ariko muraza kukimenya reka mpure nawe kugira ngo bigende fresh ngo mashika aho yambwiye ko ndamusanga rero mwe mugumane nanje tugirene biba vyita andisho abahasho ibintu bikagenda bien kumane nanje this is STV Jenny MC and Mr Solution Mr Emotion umuvumbuzi méchant kubadid allo vipi meze neza none jewe dufitaniye ikibazo nyabaki jena umwana navyaranye n'umusani urabona ibintu vy'abasani bambisi warido ego rero amazi imisi azunguruka mu bandi bakobwa ico rero nico kiguma kimbabaza nakuntu nje yoreka kumfasha nje ndumugore wiwe ariko akaguma honga nje narushe nico gituma naguhamagaye umfashe nje ndamutwariye umwana nawe yumva amacungu yo kurera nje narahejeje tugende umwana afise imyaka inga afise amezi anga 5 ni amezi atarugo mu mutangi ego nje narushe nje nguma ndamugaburira iki ivyo ntavyo wokora sha nukuri nje tugende ahubwo nje tugende ngira ivyo ntavyo wowe utanga umwana ninje naguhamagaye kugira umfashe hamumbwiye ngo urigiriye umfashije abangaho hepfo urogo mutanga umwana kugira bigende kuri nje narushe nje no kumandera ncenyene tugende narushe abasani bikige nabone baragisibije none muteye amadano kubera iki mutaya umwana yavu mungabire basi ndamukugabire nje ndamushiriye se we nazo avuge ngo umwana tugende nukuri nje narushe kure hari ino hepfo nyene Cyo gituma naguhamagaye nyene kugira umfashe ndamuhe umwana wiwe nukuri nje narushe iyo tuvugane nawe ne genda yo ndaje genda ni nyuma yaho STV fans sasa ewan shida after shida twagiye ariko nta kintu cameraman twende twagiye cameraman abahehere ni ngaho ayindani ni wabo canke arapana ni wabo urupango rw'iwabo niba muha umuryango arongore kandi rero jewe bijya bintu bakubitana urya muhungu bamukubita jewe ntabyo kunkubita jewe none yogwana kandi ankoze ash kubadida basani yateye inda uyu muwaridu umusani wiwanyu ntimuzi abaha singuriya sinamubonye mbwira sha bantuze kwanza nabanga kazimana kumvise cameraman ingo badukubitire hamwe ingo cameraman ingo gatoya ingo abantu baza baratera amada abana bavutse ntibabafashe ifoke tubakorerako ingo braza vipi
uteye inda urarera inda ukarera n'umwana aho siyo niyo ndamutso y'uno munsi none wowe nibikiwe uremera uyu mugore ko ari uwawe none mani wowe kwanza urinde kumbaza ivyo jewe ndumumenyesha makuru kandi abikora neza kuko ntiyemera ibibazo hindukiza urabone ko basa none nimba uri andi kandi ivyo bintu ugize si vyiza mani gutembera n'umugore w'umuntu si vyiza jewe sinatemberanye nawe muzanye ngawambwiye abakunzi ba STV barabi ni wanzanye sije ndamuzanye waje n'amakamera rero muhira kugira ndamugire umaze imisi ugisibiza hariya ku bakobwa ngo bafise ibisusu yure nta bisusu afise ivyo wazanye ngawumva ari wamuzanye anzire kugira kuvugira kwanza umwana Ega kwanza none ushaka kumara amazamu bantu none umwana murasamani none wazanye unamleta wafa nini siku zote nilikuwa nakwambia none wewe sinagufasha wewe uviriza sinagufasha wewe waramfasha wewe uviriza sibiri 50 wewe jewe umukobwa general namubye ati we rindira je nzogufasha uri muhira abe message uri kuramu mwereke message sinakwandike message na pampex umwana nawe yampaye yari ngena message kugwa kwanza ngaha mtoto msani muri wamuzanye none cyakubabaje bavuze ko ari icyahi cyakubabaje cyane kimwe bavuze agumahonga abakobwa ivyo bintu si vyiza kunzaniza umwana imbere ya kamera jewe adija uramarama biza renda kubwira ikintu kimwe umusani muzima vraiment umwana uramwemera imbere ya umwana uramwemera nanje ndamukunda ari kuno munsi ariko umwana kwanza uramwemera so je umwana ni umwana wanje ni gwawe kandi ndakora umuntu usa no gusa umva sino myaka none umwana afise amezi 5 mama wiwe atezwa kurya kugira mwonse adija none je basi none nkora iki basi kugira none habuziki kugira je uzane aba batipe rera kwanza rera wewe nari kuza nje nyene ni wari kumutora ni wari kumutora ndabigeze kubera ko wamuzanye ahantu hose babibone ivyo urakora umva waje kumara amaza kugira izina kiwanje uri manure waje gukorera izina kiwanje umwana yanatekereje kubera umuteruye jewe ni wari dubambisa umwami w'abana uyu n'umwana wanje sino mwihakana ariko jewe jenze ukora akazi kanje k'umuziki ariko uyu mwana nzogerageza uko sobe ndamufasha nimba wanse kumufasha jenzo mwifasha rero uramutaye rero umwana nimba ubona ko umufasha basi none jenzo nzomwonsiki man nzomwonsiki umwana basi ndagusabye basi kandi umviriza basi tuyivugane sivyo oya umviriza tukivugane andi tukivugane umviriza andi kandi umwana wanje akabikintu kandi umusizi tukivugane wowe twara umwana urumva ni bazomutsa umwana gukora iki jenzo mufasha basi ari muhira nzomufasha ari muhira please ndagusabye none je anti basi mvugira basi jenzo mwosa gute umva basi umwana umwana afise amezi 5 umviriza renda kwereke mtoto hajui mafuta mtoto hujota kaptula mtoto kumara mu bantu adija ushaka agukorere ibiki kugira ngo umwana umutwara ibintu byose usaba acavanga abikoze atabikoze urumva zobatana jevuga icyo ushaka basi ndagufasha ariko apana ufashe nje nshaka ko tugira mariage tubane yagisavye banze mwumve refresh je shaka gukubitwa kandi jenza fresh ibugambere nuzosubire kuzanga oya reka kutujaniranya uvuze ushaka iki shaka mariage mazameza ngaho twabonanye tumazameza ngaho twabonanye ariko uno munsi waje na TV online kumaramaza mu bantu kugira gusumanura izina giwanje jewe wari dubambisa umwami w'abana tware basi umwana ubire samutware he raba umwana raba umwana mutore basi ariko rarira umwana mutora umwana ariko rarira basi mwonse please ndagusavye tora umwana basi adija tora umwana ariko rarira seri tora umwana adija tora umwana please ndagusavye reka kumaramaza mu bantu tora umwana ariko rarira ndagusavye tora umwana tware basi umwana ariko nzomufasha ari muhira uviriza jewe nzomufasha icyo ushaka nzomufasha nzogu ariko gufasha umwana umujane mu ntoki nzogufasha ndagusavye basi yitwa ndumwana yitwa Brian ihorere shamu please ndagusavye ati fata umwana ade si vyiza umwana ariko ararira jesha numva n'ikigongo basi mutwara nijoro sinasinzira gwaye yarira hanaha vugira basi andi je ndamwonsikiraza ungekuna biyaka mauna maziwa ungenipatia amesamani umviriza basi vuga basi icyo ushaka basi je ndagukorera no sinakubwiye vuga icyo ushaka basi umwana hore none numva ko gifise ikigongwe mutahane rero muhe siwezi sinshobora mbe siwezi kandi murakoze kumfasha mwakoze imani wahezagire urakoze kumaramaza mu bantu
kandi merci genda umutahanye umwana bazi umwana aracari muto amezi atanu akeneye umuvyeyi w'umumama ndasavye basi ndabigusavye umutwara ivyo uri kuransaba si wowe uzomfasha uyu ndamuzi aho naco yomenda ukararira genda umutwaye umwana kujya wihanganya amezi 9 uramuvyara amezi 5 ubu huyu ni mtoto mwanaume ingekuwa ni mwanamke afadhali ni mwanaume ni mwanaume ndo akutupa hivi aracari muto umwana aracari muto vraiment akeneye konka umviriza umwana akeneye konka none je ndamunsiki none uramukwiye kwibere kweli uramugurira amata yego uramugurira amata temani ko yagumuze karalitse plia yorere mwana hora sha wije gufata micro uzoba umuhost umuvumbuzi mesha sivyo uzoba umuvumbuzi mesha yo macunga bikubazana umuvumbuzi mesha wo muri kazoza ihorere mwana ihorere bi tagiye bisigu umvise bijya ngo mvuga mwana buriya uzoba umuvumbuzi mesha sivyo vuga rero kwanza uragiye nawe udema naenda bya serie size mama yo braza mwanza anaenda nibiki bro yo kusaka kana nta naho uwo mwankiriye umwana kweli kandi ngiye kubishira mu ndirimbo yanje ngeje umuntu ana maraso yanje sino yihakana merci beaucoup STV ibintu kweli ntibiryoshe mwana w'amezi 5 by the way je birambabaje bro je mbanje kugenda kwanza tukanaye ko ndagenda yamamagaye ca ndaca kumuraba niho nasanze ari bibintu mani we genda mani je nsiganda pambana n'umwana ngabo nibaza mungo batarita sani yake ibintu bizogenda neza inshallah katuvyize STV fans no masana man eban STV, every story matters.